ni zimwe mu ntambo n'indirimbo zakiriye umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Sylvain Nzeyimana ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Akaba yaragiye kugirisha inama abakorera mu gisata c'amagara y'abantu mu mpande zose, abarongoye intwaro ndetse n'abenegihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Umushikiranganje Sylvain Nzeyimana aravuga igituma yahatunganije iyo nama mu Kirundo nuko basanze vyifashe mu gisata c'amagara y'abantu. Twaramutse tugendera intara ya Kirundo aho twaganiriye n'abantu batandukanye, harimo abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, abajejwe intwaro, abaserukira ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu hano mu ntara ya Kirundo, eka hamwe n'abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo ku bijanye n'igisata c'amagara y'abantu hano mu ntara ya Kirundo. N'urugendo twatunganije mu rukurikirane rw'ingendo tumaze iminsi turiko turagira mu ntara zitandukanye, aho tuganira n'imigwi nk'iyo ku bijanye n'igisata c'amagara y'abantu hano mu Kirundo. Ariko rero twahanyarukiye uno munsi, hari mu nteguro yuko tuzohagendera, ariko twashimye guca tunyaruka uno munsi kuko nkuko musanzwe mwaravyumvise, hari umwenegihugu wo mu Kirundo asanzwe akorera mu gisata c'amagara y'abantu, yashikirije mu kiganiro nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaremesheje hano mu ntara ya Kirundo ku munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa Kigarama, aho uwo mwenegihugu yasavye nyenicubahiro yuko yobwira umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ko yonyarukira mu Kirundo, ko mu gisata c'amagara y'abantu hoba hari ibibazo vyinshi, ko ibintu byaba byarayangaye. Twaciye tunyaruka rero hano turaganira niyo migwi ndababwiye. Novuga yuko runo rugendo rwanezereje kuko uko nabisanze nasanze mu vy'ukuri atanzu iri kirasha mu gisata c'amagara y'abantu. Abenegihugu baratunganirizwa, abenegihugu baravugwa, ibitaro biritunganije nubwo hatabura utubazo tumwe nk'abakozi abaganga baba badakwiye n'ibikoresho biba bidakwiye, ariko ivyo ni ibibazo twari dusanzwe tuzi. Twasanze rero muri rusangi ibibazo byari bihari ari ibibazo by'abantu ku giti cabo, cane abasanzwe bakorera mu gisata c'amagara y'abantu, aho bivanye n'ingene bariko barakora ababarongoye babafatiye ibihano bitabanejereje, bipfujije yuko bo bishikiriza umushikiranganje mu ntumbero yuko umushikiranganje yoba atunganiriza. Ico twavuze tuti ahubwo abarongoye abandi mu buzi cane muri iki gisata c'amagara y'abantu atujejwe boza koko barakurikirana abakozi babo, kandi mu gihe badakoze neza ntibatinye bafate ingingo zibereye, gusa ntibabarenganye, bakurikize amategeko ahari, bafata ingingo, ibihano bibereye bitangwe, kizira kurenganya. Twaciye tuboneraho no gutanga impanuro ku bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu hano mu ntara ya Kirundo, kuko twabonye ko hariho ukutubaha cane inzego zibarongoye, twabonye ko hariho amakosa amwe bakora mu kazi, hari hamwe ava ku kutamenya, ariko hari n'ayandi bakora nyene nk'amakosa kandi bagashaka kuguma bihagararako,
mbere ugasanga bariko bararondera n'abandi babashigikira muri ayo makosa bagatyoza umurongozi yuko yabarenganije kandi kumbure atari byo. Twatanze impanuro rero ku bakozi yuko nabo bogerageza bakabandanya bagira akarangamutima k'umuntu akora kwa muganga, kandi ko bokora bakurikiza amategeko kandi bubaha ababarongoye. Twasabye kandi n'ababarongozi yuko boza barafata ingingo aho hose bibereye badatinya. Muri rusange rero no subiramwo mvuga nti mu gisata c'amagara y'abantu hano mu ntara ya Kirundo ibikorwa biragenda neza, abenegihugu baratunganirizwa neza ku bijanye n'amagara yabo. Utubazo twari tuhari, utubazo tw'umwe mu kazi, natwo tukaba twatanze intumbero ingene vyogenda. Inyuma iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, umushikiranganje yahavuye abandanya inama nk'iyo ku bitaro bikuru vya Mukenke biri muri komine Bwambarangwe iyo ntara nyene. Aho naho yahavuye akoranya abakozi bose bakorera muri ivyo bitaro. Aho naho bamwe mu bakozi b'ivyo bitaro bakaba baherutse kwandikira urwandiko umukuru w'igihugu bamusaba gukora amatohoza ku bitariko bigenda neza kuri ivyo bitaro. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro no gushikiriza ivyifuzo vyabo mu bakozi bakorera ku bitaro vya Mukenke, umushikiranganje Sylvain Imana akaba yabwiye abakorera kuri ivyo bitaro ko amatohoza kuri ivyo vyavuzwe agiye gukorwa kandi yimbitse, uzokwagirwa n'icaha aheza hanwe hisunzwe amategeko. Umushikiranganje kandi ntiyibagiye kubatekerera impanuro mu kurindira ko amatohoza arangira babandanye bakira ababitura. Mwoguma ku kivi nkuko musanzwe mukiriko, mubandanye mukora umwuga wanyu, mwitangira bene gihugu gukora umwuga wo kuvura n'umuhamagaro, mubandanye mwitanga mukora uko mushoboye. Abari bake navyumvise, hari aho amaservice ari abakozi bake, umuntu arariza makirirwa akongera agasubira karara. Nyakubahwa muyobozi, murangene mutunganya muri ubwo buke bw'abakozi, iyo hava navura n'abantu nabi, murabe ingene mu bitunganya. Ikindi twumvise nuko ngaha mu busuma bw'imiti, kwawe muyobozi mukurikirane, mufashanye mukurikirane. Umuntu afashwe yivye nasha ni faute grave, atasuzume kabisa uzofatwa ni faute grave, murumva ibizoca bikurikira.